mu kanyamuneza kenshi yakirwa n'abavukantara ba Kirundo basanzwe barangurira imirimo mu ntara ya Ngozi, bakaba bahurikiye no mw'ishirahamwe bise Ana King. Buramatari w'intara nziza ya Kirundo Albert Hatungimana yishikiye mu ntara ya Ngozi kuri uyu w'Imana w'igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2021. Mu vyari bimuzanye ngo kwari ugushikiriza imigambi iriko irarangurwa mu ntara ya Kirundo, ndetse no gushikiriza imigambi iriko irategurwa, ndetse no kumva iryo abo bene gihugu bagona ko biriko birarangurwa n'ibitegekanya kurangurwa. Kurikira buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana. Duhejeje kugirisha inama imvukira z'abanyakirundo zirangurira imirimo ngaha i Ngozi. Iki gikorwa rero duhejeje gukora ubwa mbere ho ni igikorwa twatanguye cyo kwegera abene gihugu ababa bari mu ntara ya Kirundo canye abarangurira imirimo ahandi. No musi rero twagikoreye ngaha, tuzobandanya twabanje kugikorera i Bujumbura itariki 12 z'ukwezi kw'icenda wa Mungu w'indwi iheze. Uno musi rero tugikoreye i Ngozi, twabonanye n'imvukira z'abanyakirundo baba i Ngozi. Tuzobandaniriza rero mu gisagara ca Gitega mu misi iza, ariko bikuru rero twarabiye hamwe n'izi mvukira. Ubwa mbere ho twabanje kubabwira ukuntu intara yifashe mu bice byose, ibice haba ibyo kugwiza umwimbo, nabahamagariye kugwiza umwimbo, gukingira ibidukikije. Hanyuma nongeye kandi ndababwira imigambi mikuru y'intara, kugira ngo iyo migambi bwa mbere bayigire yabo, hanyuma yongere kandi bayiterere mu irangurwa ryayo. Iyo migambi mikuru rero nabashikirije ari umugambi ujanye no kubaka ikibuga cya kijambere cy'Inyarunazi muri komine ya Busoni. Ni ikibuga twatanguye kiriko kirabandanya, twatanguye tribune ya mbere. Nabashikirije kandi umugambi wa kaminuza y'abene gihugu yo mu Kirundo. Abene gihugu biyubakiye ubigeze ku mwaka wayo wa gatatu wo gukora. Turabereka ukuntu iriko iriyongera ku banyeshuri, bica bisabwa ko hari inyubakwa zubakwa, hanyuma kandi hakongera kubakwa, hakakenerwa n'uburyo. Twahamagariye rero ko abanyakirundo bo kwijukira kwiga iyo kaminuza, kandi twabeshuje n'ibihuha by'abavuga yuko iyo kaminuza iyo bari y'umuntu. Hanyuma twahamagariye abanyakirundo rero inyuma y'iyo migambi gukingira ibidukikije, na cyane gufasha abene gihugu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rifise ingaruka ku kibazo cy'inzara. Hanyuma rero twahamagariye izi mvukira gufasha amakoperative ari ku mitumba baje bavako, kugira ngo agwize umwimbo. Aho kubwa Maître Nkundwanimana Alexis, imvukira yo mu Kirundo asanzwe anarongoye ishirahamwe Ana King, ati ni iteka rihambaye ryo kwakira umuvyeyi w'intara, ataraba abakorera mu ntara gusa, ahubwo araba n'abakorera hanze y'intara, akaraba ubuzima babayemwo, akanabamenyesha n'ibiriko biratunganywa aho basanzwe bavuka. Nitwa Maître Nkundwanimana Alexis, nkaba ndi imvukira yo mu Kirundo ikorera imirimo yayo ngaha i Ngozi. Mu kazi ka misi yose nkaba ndi umushingwamanza wa leta, avocat de l'État. Twari turamukanye urubanza ruhambaye rwo kwakira nyakubahwa buramatari w'intara yacu ya Kirundo mu rugendo yagize mu ntumbero yo kuza kuraba kugira ngo ayage n'imvukira z'intara ya Kirundo ariko zikorera imirimo yazo ngaha i Ngozi. Turahakorera tukongera tukanahaba. Nico rero cari camuzanye kugira ngo atugarukireko, hanyuma kandi kugira ngo tuyagira ibijanye n'iterambere mu ntara yacu, hanyuma natwe tumpumbure tugire ico tubajije, aduhe ku muco kuri iki canke kuri kiriya. Ni iteka rero rihambaye kuri twebwe mvukira zo mu Kirundo zikorera imirimo yazo ngaha i Ngozi, kandi burya ntidusanzwe turi nk'impehesa, dusanzwe turihurikiye mu ishirahamwe ryitwa Ana King mu kinyamazuru, ni ukuvuga Association des Natifs de Kirundo Vivant Ngozi.
nishirahamwe riri kuva ryavutse itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu 2016 urumva rirakuze. Nishirahamwe rero rihuza imvukira zose mu butandukane bwacu bw'imyaka ku butandukane bw'abarundi murabubona namwe dusanzwe rero turimo twese dushira hamwe kandi riradufasha kubaho neza ngaho Ngozi mu ntara nziza ya Ngozi yatwakiriye ikongera ikanadufasha kubaho muri iyi minsi. Ni igikorwa twakiranye akanyamuneza kanini kandi ni igikorwa kiza gitanga umwizero wuko nk'umuvyeyi w'intara ataraba gusa abana bari mu ntara indani mu ntara ariko agumiza kumuzirikanyi n'abandi bana bakorera imirimo yabo hirya y'intara ariho nogereranya nk'inyuma y'urugo akagumiza kumizirikanyi rero akamenya ko n'abari abana b'intara kandi bashobora kugira ico baterereye mu iterambere mu gisatiki canye kiriya. Anakingi sibwo bwa mbere izo bigiye korana n'intara ya Kirundo n'abandi bubahwa abanyakuhabura amatari bahaciye bari bagerageje gukorana na King ariko ndabona ko ubu hagiye kuzoba akarusho gakomeye kuko ubwa mbere yego baratwakira nk'imvukira tukagenda tukaramukanya bikagira ariko umwumvise go nayo yatwemereye yuko tugiye kugira uguhanahana makuru uguhanahana ivyo tuzi mu bisati bicanke biriya no kugira ngo twebwe abavuka ntara dutanga intererano zacu zishike n'ingoga hanyuma n'abarongoye intara nabo nyene kuvyo dukeneye nkumbure dukenera mu ntara nabo nyene baduha inyishu yavyo n'ingoga kuko tutsangwe turi umugwi woroshe rero kugira ngo ico umuntu awuha canke ico usaba uwo mugwi biraheza bikoroha. Birasumba rero kure kugiriranira contact n'umuntu umwe kwiwe kuko twe tuja turi umugwi usanzwe uriho usanzwe wiyubatse. Nishira hamwe ryuguruye kandi ryugururiwe bose umwe wese arashobora kwinjiramwo araheza rero nkuko amategeko agenga ishira hamwe asanzwe hari abivuga umuntu arandika ikete asaba kwinjira mu ishira hamwe ariko kandi bose ntibazi kwandika. Iyo umuntu atazi kwandika araheza akabisaba akabwira umukuru w'ishira hamwe umunyabigega canke ujejwe imibano mu ishira hamwe hanyuma rero komite igaheza igakorana ikakira uwo muntu akaza. Ishira hamwe ribeshejweho n'intererano za bene ishira hamwe yaheze rero uwo muntu yamaze gushika baraheza bakamubwira ibikenewe kugira ngo umuntu yinjire mu ishira hamwe ariko kugira winjire mu ishira hamwe nk'umunyeshira hamwe ntibivuna namba kuko hatangwa amafaranga 1000 kimwe c'amarundi ugacuba rero umuntu wanyu nyezina. Abanditse mu gitabo murazi nkuko amashira hamwe yose ameze abo dufise tugeze ku gitigiri c'abanywanyi 144 nibo banditse mu gitabo ariko tubona ko bashobora kurenga umwanya uwo ari wo wose kuko abantu baguma baza. Mu misi ya mbere nitwe twashimye kugira igitigiri gifashe kuko bamwe baraza abandi bagasohoka abandi tumaze rero kumara imyaka 2 dukora twegeranya abantu no twace dufata ingingo yo kugira igitabo candikwamwe abanywanyi bukuri nyezina nico gituma rero ndababwiye ico gitigiri c'abantu 144 ariko n'ubu turiko turavugana murabona ko haje abantu benshi kandi baca bagenda biyandikishije ubu rero ndashobora kwemeza neza ko bashobora kuba barengana kure ico gitigiri.